Nuwahe muririmbyi kumbure ubona ko mukoranye indirimbo izina ryawe ryoduga gusumbiriza ngaha urashobora gukorana n'umuririmbyi wacusanga kabla yo kuduza yagucinyije ndiko ndarabakuba aririmbyi bari ngaha nko mu gisagara nkaraba n'urukundo rwabo nta muririmbyi je mbona ko tuhava duhagarara hamwe ngo tuba kwandirimba no ujya mwana wiwawe urabona ko azohava atorana impano yawe kuririmba neza cyane uramufise bro kumumbajije no muhakana Numva ugutukana bitarimwo ariko harimo dushegu wariri. Oya bishegu birimo sinogeza vraiment no wankoze ko. Ni Imana ntikavyumva ahubwo. Amalila walize usoya hanagugwa imiruho wagize uzoyihembegwa ineza wakoleye mwisi uzoyihembwa ibitsibo. Egozen TV. Sauti ya busara aracari muto cyane mu myaka afise ariko no mujene ari smart mujene yambara neza nkuko mubibona ambaye Sauti ya busara burya kubona uririmba indirimbo za gospel nta kintu ubona bikwima canke ubikora kubera ko kumbure wakuriye mu rushengero ano kuva amajambo make je kuri indirimbo za gospel music nta nakimwe benyima kubera ariko ndi kandi ndavyumvamo no kuva bindimo mu maraso niyo mpamvu mba sinoshobora gucenga ngo cyo kurimba profane no nico kunda no nkoza amakosa umazigiye kingana gute mu mwuga kuririmba kuvuga ku mwanya wanje ndiko nagenda mu myaka 2 ku mwanya wanje wa Sauti ya busara myaka 2 irakwiye uno munsi kumbure uramaze kwandika izina hatari hake mu ntara zitandukanye ntibirashikaho umukobwa mukundanye ahora kubwira ati shushube ejo canke ejo ni wafata hit ntuzoca umpeba ibyo bibari ko ashobora kuba imbaza me gusa ico kibazo nta musara kimbaza vraiment zoguma mukunda man nezaguma namukunda ko metere nyene nkuko byari bisanzwe kubera ushobora guhinduka ngo ni kubera ibi vyabaye kubera uhindutse kubera ibi vyabaye besho akunda kuvuga ngo pata pesa tujue tabia zako ariko je uko ndi n'uburyo nakuze nibaze yuko vraiment Imana keshi yakunda no kukindinda cyane sishobora guhinduka kenshi no yes kumbure nk'umuririmbyi aririmba indirimbo bavuga ngo ni indirimbo z'isi ariko kumbure ni profane music kumbure akunze ijwi ryawe akagusaba kumbure ko mukorera backing mu ndirimbo yiwe canke ko yimufasha ivyo navyo ukora andi kuvuga muri uwo mwanya bivana niyo ndirimbo ifise amajambo but hari umuntu amaze kubinsaba amajambo udakunda naya kuvuga hari amajambo ntakunda kenshi aya majambo afatiye ni kuvuga nko kuri iyo byo gutukana amajambo sindakunda ariko nko guhanura umuntu ari amajambo y'ubuhanuzi ndashobora kuvuga nti turashobora gukora ntango nkamufasha iyo backup yiwe basi meje nkagenda urumva ugutukana bitarimwo ariko harimo dushegu wariri oya bishegu birimo sinogeza vraiment no wankoze ko ni Imana ntikavyumva ahubwo yes kumbure strategy uririmbamwo abandi batakoramwo ni nkiya kuvuga jewe kwanza ngenda kuri miundo yote zuk machine je niyonde sebeni niyonde raga mafingi niyonde kwanza nahere kuri raga mafingi nahere kuri raga mafingi chandaza kuri zuki mpeje zuki ndakubita umuziki wa tuwakara chakacha ubona umeze chakacha ni ingoma heruka gusohoka muri iyi minsi amalila walize iracari kumutanda onira yes turi kumwe na Sauti ya busara kumbure ni muririmbyi wo mu gisagara ca Bujumbura aririmba gospel kumbure indirimbo yawe yakunzwe mvuze yakunzwe ndibaza ko ucu yimenya video tuyitegeye kuvuga indirimbo yanje yakunzwe video dushobora kuyitega mu kuko umuntu yibibutse kwanza ariko baragukurikirana ngene kuvuga indirimbo yakunzwe muri iyi minsi cyane yasohotse imuramaze nk'imisi 2 je pense ko imaze imisi 2 isohotse ni amarira walize abantu bayikunze ngo nayisohoye mu Kirundi urumva hirya no hino bamwe bakubise kama comment meshi cyane barambare bagize kweli kijana wa Yesu unaweza ababara ntangora nibagize rero tubakeneye video nabara ni video muri uko kumunani kuko hari indirimbo nayo nayo kibanza gusohoka kabla yiyi ariko nayo nyene ngomba yuko isohoka iyi nayo nkaca ndayikora video
nico kintu. Yes, kumbure Sauti ya Busara uri muri label uri managinga bimeze gute? Just ndi muri label ariko ndafise management. Nturi muri label ariko urafise management. Bisigura gute? Ivyo ntibisigura gute? Nukuvuga ico kintu byo gisigura management arahari. Arambara ati kora iki? Nkagikora muga manufa ni kwaye surumva naco bakumbara ngo TikTok ngo bigende uko no. Oya. Usaraba imbara n'umutima mwiza n'urukundo kubera tuba turi kumwe kandi tuba turi hafi na hafi kambara ati kora iki kintu nkamubahiriza abantu nirazima ndagirane ndagikora ko kubera niwe muvyeyi mfise muri Sauti ya Busara niwe muvyeyi dufise man. Yes, kumbure imbere yuko turangiza no wahe muririmbyi kumbure ubona ko mukoranye indirimbo izina ryawe ryoduga gusumbiriza ngaha. Kwanza icambere ntaragenda kure uwo tokorana indirimbo no haba mvuga nti no shobora gukorana indirimbo na nyene izina giwanje rikaduga no vuga yuko yoba Christina Shusho Christina wa Mtanzania kazi uja Mtanzania kazi kuko uwo twakoranye indirimbo y'ubwa mbere ya dunia nimeyaona uwo twakoranye indirimbo y'ubwa mbere ya dunia nimeyaona yo ndimbo sinigeze ndayisora video n'ubu yacyari mu isimu twayisohanye n'uwo bita Jennifer Mugendi niyo ndimo natangwe gusohora lakini kweli yaranciriye inzira ico gihe kiri Dar es Salaam ntantuye umuntu vraiment ameze neza ariko uwo muna tukorana indirimbo kuri size yiwanje n'uburyo niyumva n'uburyo nkunda umuziki kanaka yoba Christina Shusho. Amakubera iki wisunga abatanzania kubera iki abatanzania urabona ko ari bo bonyene bazi kuririmba mu gihe nzi ko mu Burundi durafise aba MTC turafise imigwi turafise aba Eden Banga turafise bande imigwi itandukanye muri abo bose nta numwe kabisa ubona ko mukoranye igikorwa cogera handi ha none kuvuga ndiko ndava nkunga ha mu Burundi jewe kumanya ndiko je nabona yuko mengo abasani bo abake twaba turirimbana ngo bibe hit but nini kubera hari ibintu ntangura kwanza nkaraba urukundo rwabo rumeze gute kuko ashobora gukorana n'umuririmbyi usanga kabla yo kuduza yagucinyije ucurabira kuri matendo n'igihe bari karakora ibiko abarike nkuko je mpora mfata baririmbye bamwe nkabigisha nkabarana ni muze nkabigisha urumva nagiye kubigisha nkabarana rero igomba ko mugenda kunuku kugira ibintu bigende neza muga muri bo nta muntu ndumva azavuga ngo nakayaranyigishije cyane nakayaranyigishije no ariko Sauti ya Busara agenda cyari wa mbere cyane harimo ebana ujya niwe yatwigishije uya muntu azarumonga kwati ujya niwe yafashe nimero yo kutwigisha hari mu Kanyosha Bose bazabafata ujya niwe yatwigishije mugabo nta wundi muririmbyi ari ngaha mu Burundi arafata umwanya wo gushobora kwigisha umuririmbyi mugenzi we basi ngo amushire no kuri level ntoyi kugira ngo ahashike nta n'umunsi umuntu yigeze kuboneka uyu umwe yabaye Denis Silson Maguru unari urabona ko ibereye Australia niwe yigeze kuboneka akazara amakampana kambara ati dogo we numva ingabire yawe urazi kuririmba kandi vraiment kubera we uvuka mu bwami bw'umuziki wa industry ibintu byose byogenda agenda mwara ntangorane rero urumva muri uwo mwanya ndiko ndaraba kubaririmbyi bari nganko mu gisagara nkaraba n'urukundo rwabo nta muririmbyi je mbona ko tuhava duhagarara hamwe ngo tuba twakwandiririmba no ujya mwana wiwawe urabona ko azohava atorana impano yawe kuririmba neza cyane uramufise bro kumumbajije no muhakana wabonye wa brass haliya abana inzi yuko umufise man nawe arahari kumbure ikintu kimwe canke bibiri ushimye muri Egozen TV ni nk'ica nukuvuga ikintu cyambere nshimye vraiment ndabashimiye kwanza uburyo magiza kigoro mukaza ngaha kwanza kuri Sauti ya Busara no batacho tubahaye ariko umutima ho rukundo uragize urahari ngize kabiri vraiment ndabashimira narumvise no kuwa ku munsi wejo uheze ku tarike standard uko mwarakoze ibikorwa vraiment ibikorwa biratomoreka niyo mpamvu mvuga nti niyo masubira n'igitega muze kugenda impoliyo kandi mani bahezagire cyane. Yes, kumbure imbere yuko ndangiza Sauti ya Busara kumbure abanyamuyinga barakeneye kubona performance yawe canke kukubona live abanyagitega niko kuko ndetse no mu zindi ntara nta concert kumbure ya lancement mu gihe uvuze ko vuba cyane uzokora video y'ijya ndirimbo yawe nta hantu tegura kuzoja gukora show hirya y'igisagara cya Bujumbura ni kuvuga ahantu nako ndategura gukora show kwaza gutegura gusa
kubera mfite imyariko myinshi. Amasanda afise umwariko mu Rugoro. Numva hariho umwariko kandi mfise muri Australia. Muri imisi nyene kubera baza bamaze kugimbara ico kintu. Ariko ikibazo nagize gusurumva igitamburisho cyanje cyaratakaye mu minsi ngiye gutora ijya ndirimbo nari gwipikipiki itamburisho cyataka ariko kubera Imana byose bitegezwa kugira handi kugenda neza. Hanyuma concert nako ndategura yuko ntegezo uzoyikorera Igitega ahantu hambere natangwe kugenda gufasha nka Sauti ya busara no ahantu hambere nashaka yuko natangwe gukorera concert kuko asigaye hose basanzwe bagizene baranze Igitega baranze ariko kubera twashitse kubw'umurimo wo gufasha bigombegwa yuko babona kuri microphone no kuri stage jukwa irikira jugumira kwa Sauti ya busara yavuga ati jyavo ko bagabo ipima dito no yitega yovunika. Yes, kumbure dusiga inzira amavuta Sauti ya busara subira gato cyane imisegonda mike uturirimbire kumbure kajya karirimbo ugiye gukorera amasanamu. Amalila walize usoya hanagugwa imiruho wagize uzoyihembegwa ineza wakoleye mwisi uzoyihembwa ibitsibo. Yes, kumbure je kuri channel ya YouTube canke izindi mbuga agenda akoresha harimo nka FB canke Facebook IG hariya wandika gusa Sauti ya busara. Ndakwibutsa ko utokwibagira gukanda handitse sabone canke subscribe kugira ngo Sauti ya busara aze agume aguha bishasha kumbure ube uwa mbere mu kubibona. Ariko ndakwibutsa ko commentaire yawe is very important. Reka ndagushimire nongera shimira Pasi Classic we wari kuratuma kumbure abazotura abacanka bazokurikirana iki kiganiro bazobona ama image canka amashusho ameze neza. Egozen TV.